Urabona ndakunda kubigisha ibintu vy'iterambere. Kubona umuntu yubaka isosiyete, kubona umuntu atangura projet do A à Z, kubona umuntu ashika ku bintu yiyumvira mu vy'akazi, mu vya business. Hari igihe narabigije n'ukuntu ibihugu vyubaka ibintu biriya, industrialisation, lo numérique n'ibindi, recherche vyose nabibigishije. Iyo rero abantu bakoze neza imigambi y'iterambere, nko mu gihugu haraza classe moyenne. Mu bantu burya byari nakoze video ivuga ngo abantu ntibangana. Murafata amabibiriya mukama muyikoreye amabibiriya mugabo nkaba oblige kubasigurira kubigisha ko abantu batangana. Mu vy'ukuri abantu ntibangana. Bibiri ivuga ko abantu batangana, Imana kuva kera abantu ntiyabanganisha kugira societe zibemwo ordre, habemwo amahoro, habemwo umutekano mu iterambere, bisaba ko abantu batangana. Hari abashefu b'abandi, hari abafise inguvu, hari abatazifise, hari abatunzi, hari abakene, hari abagereranye. Rero muri societe ko kuntu batangana, hariho nkabona kwita classe ouvrière, hakabaho classe moyenne, hakabaho n'abarishe, abantu baririshe. Mu bantu ubu nka papa wawe nimba ari nk'uprana ahantu ari muri classe ouvrière, kwisi hose bimeze ukunyene, abantu babaye gutyo. Iyo rero umuntu ari muri iyi classe y'abantu bato bato, urumva hariho n'abapovre ngaha aye no kwita povre, bo badafise n'ivyo bakora rimwe rimwe. Avyumva? Ngaha hariho abantu bitwa povre badafise n'ivyo bakora, canke bakora ibintu bigoye nyene bigoye bitazana revenu nini. Mu gihugu rero kujya hari abahambaye n'aboroshe, ivyerekeye iterambere nk'ibihugu bitaratera imbere babirabira kuri uyu mugwi, uyu mugwi niwo uhambaye, kubera ababobo uhosha nko kuza umutunzi mu gihugu atunze cyane no kurusha n'abantu bose, hakujya mumva ba Dangote muri za Nigeria canke mu Bushinwa uko abantu batunze kurusha abandi. Ikintu cerekana ko igihugu giteye imbere bakirabira kuri iyi forma. Ni abantu bangahe bavuye ngaha mu bantu batafise uburyo bageze ngaha, bari hagati y'abakene canke abinjiza make n'abatunzi, hanyuma babarangwa n'iki bo muri classe moyenne. Murakunda kuvyumva babivuga. Murabona iyo umuntu ahejeje amashure, araheza amashure canke atayize akavayo agakura, akaba umurimyi, akaba umworozi, akaba umudandaza, akaba umwigisha, agakora muri BMBC, agakora mu yindi societe, agakorera leta n'ahandi n'ahandi. Iyo agitangura akazi urabona baba bameze gute? Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Atanguye akazi abagenda na bisi, nk'aba bantu bose abagenda cane cane nk'aha iwacu usanga bagenda na bisi keshi.
canke n'ikinga canke n'imoto, aba bo muri babakene canke babakozi bato bato. Iyo abantu rero badandaje kuva kuri 25 akarima korora, ni nk'abajya muhona nka payeje ziha amahera. Payeje guha amahera kaguha 15 miliyo, ukadandaza ugasubiza payeje, canke ukaja muri kopeke canke ahandi hantu ugatanga kugura imodoka, ugatangura guhindura ahantu usumira, ugatangura ubukuzaja muri alimentation, kumanura inkoko zikanyishije, no gukora ibindi bintu byose umanura, utahanira abana imikate n'iki, ubagurira amagato abana canke yitegurira. Aho bugeze hehe? Ubugiye ngaha muri classe moyenne. Ugeze ngaha muri classe moyenne, nabo rero ubona bafise veicule, bafise konte iri kwa mahera, kandi sivyo bafise ma projet donc a genera, bafise ama entreprise canke bakadre ma societe canke muri leta, bafise ubuzi bunini, abarimyi donc agriculteur, aborozi, abadandaza. N'abandi urumva harimwe abakorera abantu ngaha, mugu usanga binjiza amahera menshi kubera experience canke kubera akora ama societe yifise, canke bakorera leta mu buzi buhambaye. Abona abakadre bagenda mu bihinda ngaha baca baja muri classe moyenne. Avuye ku kazi urabona hari abayitana akavinyo batahana muhira, bateramira ko bari kuri televiziyo. Hari abantu baca baheba gusumira mu masoko asanzwe, bazarasumira hariya. Hari abantu basigara batanga kuzaza kuruhukira i Dubai, i Mombasa, i Zanzibar hariya. Abantu baba bari ngaha, nukuvuga n'umuntu asigaye afise, uramubona kabona umuntu atangwa gura imodoka, umuntu aba ariko arava mu kazi akora akura, ibintu harima biba vyagwiriye, agataka kwideplace abana biwe, agataka kubigisha mu mashuri meza kubera afise amahera. Turi kumwe, arafise amahera, agatanga kwambara neza, agatangura inzu nziza. Urabona aba bafise n'amazu meza. Aba nkayi wacu muri Afrika, abantu muri classe moyenne kenshi usanga bafise amazu, mugaye iburaya woshaka kuja muri classe moyenne ugasanga nta nzu ufise kubera ivy'ama appartement hariya, ugasanga bivanye n'ivyo ukora, hari bivana n'imico y'ibihugu. Abo usanga bafise n'amazu mu bisagara babamwe canke mu mitumba bateye imbere, aba bitere classe moyenne. Uye kenshi ketari ibyago ntiwomutumira, umwana wiwe ntiyogwara wakenere 5,000 by'amadolari ngo bajane muri Kenya bare kumujana. Ubu niyo bita classe moyenne. Iyo avuye muri ibi rero aca umutunzi, ahashikayo bake. Aha ni haje ubona abagisionere mu mabanki bafise imitahe, abagisionere mu mabanki bafise ama societe manini ajagira ama budget, umwaka utanguye bakavota ama budget kujya kwa leta, sivyo bakaba ati amahera dogura imiduga azohemba abakozi anganuku. Aba ni babantu bashaka kumara ama vacances umwanya munini, abatunzi. Aba ayo mwana wabo arababwira ati jewe ngomba kuja i Dubai gutembera n'abagenzi, bakacambwira ati genda ngiyi kata genda uzogaruka ni waheza. Abatunzi nukuvuga barafise mugabo se abatunzi, hari ibintu bokwiyima ba muri classe moyenne. Abatunzi ibintu byinshi by'amahera baba bishoboye, aba bafise maruveni manini ninjira ku makonte yabo. Rero igihugu yo giriko kiratera imbere ukirabira kuraba, baba ari benshi kuko aba harimo n'abatanga akazi, mugabo usanga batanga akazi ku bantu benshi. Aba baba ari benshi classe moyenne, abantu bafise imiduga. Rero iyo ubonye imiduga myinshi, abantu bakagura imiduga ababanyi bawe, birafise isano n'iterambere. Bari kwaro kamazu meza birafita n'isano n'iterambere. Voilà, hajya mwumva mu bihugu bitandukanye binateye imbere,
haba ingorane z'umutekano z'iki niki biva kubera aba bantu baba ari bake. Aba ha muri Afrika urumva ntituragera haba baba benshi, ntaye wacu ntiturahagera. Mugabo iyo aba babaye benshi ahantu haratekana kurusha, imibereho ahantu iba ari myiza. Iyo aba babaye benshi ba mbere ba pauvre naba bakaba benshi aha hakabura ubuzima abantu buca bugorana. Nibijya bihugu wumva bigoye kubamwo ntavyo novuga murabizi. Ibi bihugu usanga birimo riske. Iyo abakene babaye benshi n'abatunzi bakaba benshi, abo ngaha bakaba bake. Kugira ahantu hamere neza aba baba benshi washaka naba bakaba benshi naba bakaba donc hakabamwe equilibre yinaka. Ibi navyo biba gake nk'ibyo bita capitalisme. Birondera ko aba baba benshi abatunze. Nico gituma wumva nko muri Amerika abatunze ari benshi kurusha ahandi hose kw'isi, kandi baca baronka n'akazi kenshi. Rero ntibikunda ko aba bose ho bamwe equilibre. Mugabo iyo aba bamaze kuba benshi cyane ubuzima buca bugorana aho hantu. Aba batunze baca babaho nabi, naho ugendera ico gihugu ucugira ingorane, umutekano n'ubukwiye. Kugira ibintu bigende neza, entre parenthèses mvuze ngo bigende neza ni entre parenthèses, nta na hamwe bimeze neza kw'isi, mugabo entre parenthèses. Iyo ubonye aha biriko biraduga cyane, le climat des affaires iba ari nziza, abantu borora bakagurisha, abadandaza bakaronka n'ibindi bikaronka. Alors kubera ikire navuze kuri classe moyenne, kubera abatunzi batigera baba benshi, abatunzi ntibigera baba benshi na hamwe kw'isi. Iyo abatunzi babaye benshi n'abakeneye bakaba benshi, abadandaza bacabura ubagurira, leta icibura amakori. Aborozi kwanza urumva donc aborozi ntibaronka ubagurira inyama kubera ntibafise amahera kuzigura, kubera ziribwa n'abatunzi gusa. Daire ni imirimo yose icibura bayikora. Ibi bijanye no ku uburimyi, ubworozi, usanga ama entreprise ari make, sivyo nta ma projet menshi usanga hari. Rero classe moyenne ni ifise ubushobozi bwo kugura inyama, bwo kugura ibitumbura n'amasabuni n'impuzu n'iki, ni ifise ubushobozi bwo kujya neza. Iyo rero itabayeho business kigenda nabi muri ico gihugu, kabona umuntu wiwanyaguza imodoka akarima akorora ibika vyinshi, ntibaze ngo ngo rabihomberamo. Nawe ugize akabutike aca kugurira ifu nyinshi. Aba muri classe moyenne keshi ntibagura ibiro by'amavuta, abagura akabido. Aba ntibagura ibiro keshi by'umuceri, abagura umufuko. Turi kumwe aba muri classe moyenne. Urumva rero abadandaza baca batera imbere. Classe moyenne ni ikintu, ni indicateur ikomeye mu vy'iterambere. Umuntu wo muri classe moyenne n'aba bossi ubona baca mu kabare bagasora amahera ntahere, kubera binjiza amahera menshi akamasorora. Ajya ni classe moyenne. Nabo bafise imiduga, ukabona kwagura n'umuduga umugore wiwe, ukabona harubatse inzu, ukabona aragiye muri vacances. Ni classe moyenne, ni indicateur y'iterambere. Babaye benshi ahantu haratekana ku rugero runaka, babaye bake hashaba ingorane, habara abashonji benshi bishabigora, nta nakazi kaboneka kuko aba classe moyenne nibo batanga akazi. Baraba cadre canke abantu batanga akazi ku bantu. Hanyuma rero ufise classe moyenne ukamara nk'imyaka, igihugu kikamara nk'imyaka nka 10, classe moyenne kiraduga cyane. Urumva hashaboneka abantu bari riche, abatunzi bakoresha abantu benshi, batanga ubuzi bunini, bafise ama societe akomeye. Ico gihugu rero kiba kiriho kiragirane kiratera imbere. Mu bisanzwe mu vy'iterambere ntibikunda ko abantu batera imbere bose. Hatabonetse abanaba abacabaho nabi, aba bakenye bacabaho nabi. Nta buryo na bumwe mu gihugu bushoboka bwo guteza imbere bidaciye kuri classe moyenne n'abantu batunze. Ibi ni ibintu vy'iterambere. Ni kuvuga uri kurakora ibintu kugira ikirere tubitahure. Byari navuze ibyo abantu bahambaye mu gihugu. Abantu benshi bavuga ngo yanga bose turangana. Oya,
ukabona ahantu hose muhari mukenye mwese muzaba muri andanje kuko ntibikunda ko birakunda ko ahantu abantu bahaba bose baba bakenye mugabo ntibikunda ko ahantu abantu bahaba bose baba batunze nta na hamwe bikunda. Rero uri umukene uri umuntu mushasha mu kazi ugitanga gupiganisha saba abantu muri kumwe baze batera imbere baje muri classe moyenne. Uri ngaha ipfuze ko abantu bava ngaha baje ngaha niho umwana wawe azoronka akazi, niho umwana wawe azoronka gira stage, niho umwana wawe azodandaza akaronka umugurira. Nuko rero ubonye nk'uburabona mu Burundi turaciye ubwenge canke abantu barakora cyane. Hari ibihugu bajamo ugasanga bakabwira bati ufise ibintu mu butike abantu babigura cyane nk'akarorona nk'abantu baja za Zambia za Mozambique za Mozambique bakubwira bati no ufise ishop abantu barakugurira gose ibintu bakaza mu butike bakagura ibintu byinshi canke aho za Kongo. Bisigura ko hari amahera menshi ari mu bantu ashobora kubagira classe moyenne. Ngaha naho urashobora kudandaza iwacu ukaronka abakiriya bake kubera amahera ataba ari menshi mu banyi bawe. Urumva rero bisigura iki wifuza kudandaza ukaronka saba abantu mu bana baronka ubuzi buhambaye badandaze bunguke kugira bagushore mu butike yawe bagura inkwavu wagize woroye nawe ucutera imbere ucubacangayo. Iterambere rya rusange ntirishoboka. Donke upushije abantu batera imbere bababa ubapushije batera imbere bababa uye afise ababeshi amukikije uyu nabacavayo donke nibikunda ko bazira rimwe. Donke abatabayeho abani bavayo ngaha aba batabayeho neza abani donke aha ntigera hongerekana. Abantu rero nibagiriranire kandi ntibangana. Murakoze.